umwana wanje yaje biciye mu mategeko sinzi ngo ikiziga ciwe kimeze gute, sinzi ngo kizodushikira gute, nta n'ikintu na kimwe nzimwo, ahubwo iyo mba nzi n'ukuntu nabishikana no ku rwego rwo hejuru n'ukuri bakabimenya. Ibaze sha umwana sinzi ukuntu bimeze, nta n'ifoto yiwe twigeze tubona, namba uyu mumabuja wiwe yaraje agaterera kuri ofisi akaca yigira, nta kintu na kimwe tuzimwo, ntituzi ngo umwana ngo yaragwa baramujanye no kwa muganga, nta kintu na kimwe, itelefone yarayifise ntiyigeze adutelefona. Twaheruka kuvugana itariki 9 z'ukwezi kwa mbere mu 2025 hari igihe c'isaa sita. Guhera izo saha rero mu gitondo ndamurondera ndamubura, ndasubira ndabura, urumva kugeza n'izi saha nagiye mbona ngo umwana yapfuye. Ndibaza none umwana nta n'ifoto baba bamufashe ari kwa muganga, nta na video, mbega byagenze gute? Aha n'ukuri nguma nibaza nabuze ico nofata n'ico noreka. Imana yonyene n'ukuri. Yarafise na telefone ngaho, iyo telefone sinokubwira, iyo bapfuma haba harimo n'inimero zacu, iyo atutelefona uyu mabuja akarungika n'ijwi twari kurisomesha n'ahandi, umuntu akamenya, tukamenya ukuntu bimeze, nta n'ikintu na kimwe. Ahubwo umuntohoreza kuri iyo ofisi yoba yapfiriye ko kuri uyo mugenzi wiwe yuko wewe yomenya n'amakuru nyene cyane. Nukuri wabukoze Imana izoguhembera ico gikorwa n'ukuri uriko urakora. N'amarira n'agahinda ni inkuru y'umubabaro. Birababaje kubona urungika umwana uzi yuko agiye gusuma, agiye guhaha kugira ngo azateze imbere umuryango. Ejo mu gitondo ukabona bakurungika iyi foto yanditseko RIP. Nukuri nawe niwishire mu kibanza cy'umuvyeyi nk'uyu aba yumvise inkuru mbi nk'iyi, ishire mu kibanza ciwe, ntibica bikubako mugabo ishire mu kibanza ciwe wumve nawe ari we bishikiye. Aya majwi y'agahinda mwumvise nayo umuvyeyi nyina w'uyu Murundi kazi yarayitavye Imana ari muri Arabia Saudite, yitwa Irakoze Estera. Nkuko mwavyumvise nta n'igihe kinini yari bwamara mu by'Abarabu, yagiye gukora akazi nkuko abandi bose bagenda. Guhera mu kwezi kwa mbere ntibari bwigere bumva ijwi ryiwe, bahera kuryumva mu kwezi kwa mbere, none bagiye bumva ngo yarapfuye. Ubwoba mumvanye umuvyeyi wiwe nimba tuzobona ikiziga canke nimba tutazokibona. Uyu muvyeyi ntawe nzi, ariko mugabo nagomba nabwira ukuntu bimeze, atari bishasha bahinduye, ikiziga uzokibona. Ukuntu bizogenda nuku: mu masezerano bafitanye babaha abantu baza gukora n'ababose babaguze, iyo yitavye Imana ntibaca baja kumuta muri kisi zibara canke ngo bamunyuruze abure burundu. Birinze bimenyekana, umuntu agumya agateka. Ujya mu Mwarabu babwirizwa kuzolegaliza ibikenewe byose, ikiziga kikaza kikagera mu Burundi mukamushingurana iteka. Gusa uko procedure zikorwa sindakuzi, mugabo bizonateba ivyo vyumve. Hanyuma amaze kuza bamugije ku kigo c'indege, abatekeye muri bijya bikarato vyabigenewe, hama bakagenda mu gatoya icyo kiziga mukagitwara, kiba gipfunze neza, mukagitwara mushamufata tagisi yanyu kuri kibuga c'indege canke niba ufise imodoka mukagenda kumushingura. Nuko bigenda.
murimenye ukuntu mukura ku kibuga c'indege. Aha rero ndazi muca mwibaza uburyo muzoronka amakuru aratangwa n'ubuserukizi bw'Abarundi bakabicisha mu bushikiranganje, kuko uwo muntu umwirondoro barawufise, hama bakabahamagara ku nimero mufise zirengana, hanyuma mugaheza bakaha amakuru y'ukuntu ibintu bizogenda. Rero ntimugire ubwoba, aho ndababwiye dukeya mu vyonzi, ariko ico nzi cyo nuko bagerageza uburyo bwose bakabamenyesha yuko umuntu wanyu atakiriho, kandi ubafata nkuko mutabizi, kandi kuko ntimubizi, kuko ivyo muba vyose ni inkuru ziba zitizewe. Bo barakonfirma ko yitavye Imana, bakababwira n'ibizokurikira. Birabaje rero kubona umwana waruzi yuko agiye kugufasha aca yitaba Imana. Hano ndagaruka kuri cya kintu namamvuga kijanye no kumara igihe kinini mutavugana, kumara igihe kinini, ndagaruka kuri cya kintu namamvuga cyo kumara igihe kinini abantu mubaka amatelefone batavugana n'imiryango yabo. Nk'uyu murumva ko yari bavugana n'umuryango wo mu kwezi kwa mbere, gushika naho arinda agapfa atavugana n'umuryango, akumva amakuru amubwira ko yapfuye, akabona rip atazi ukuntu byagenze. Urumva yuko ari ibintu bibabaje. Rero hano mbonera akajya kubwira abana bantu mwaka amatelefone, bana bakozi murabahemuka cyane, kuko urumva ko nk'uwo yarapfuye, ashobora kuba yaragwaye akaremba, yatswe nka telefone, ntabibwire nyina, ntabibwire n'imiryango yiwe, akarinda agapfa bakabwira ngo umuntu yapfuye. Murumva ko ari ibintu bibabaje. So je nagomba nabwira ikintu kimwe, ndasaba n'ukuri mwebwe musafirisha aba bantu, nimureke gushira imbere inyungu zanyu, kuko hariho abo twaganiriye bambwira ngo impamvu babaka amatelefone ngo ni kubera ntibatoroke. Baratoroka neza original ukuri kwamye, ahubwo ni kwihora ubusa. Mbere iyo umwatse telefone umukozi, kubera stress y'abafisi bishe bituma atoroka. Ariko umuhaye byose baca umugani mu kirundi ngo hano muroza mubitse umwana, ukamuhemba neza, ukamuha ivyarya, ntumuturubike, atoroka jahe. Ko amafaranga bakorera mu ibarabara angana nayo muri kontra, ugiye kuraba igenzo bariha, ayo barya, consommation bakora birangana, nta kintu gikirengako. Nubwo byitwa ko bahembwa menshi, mugabo baramara igihe kinatakazi bafise, bakarose no gasanga nyene ni ibintu bidatomoye neza. Ugiye kuraba umuntu wibereye muri kontra ahantu abaye neza, aje amafaranga akorera, nukuri arakwiye vraiment. Birabaje cyane, kandi mu by'ukuri kubona umwana atakara nk'uko kweri akagenda mazima yongo. Tumwifurize yuko yozoronka umuntu bakamushingura, vyoba vyiza kuruta aho aguma vyumva ku matwi ngo yarapfuye. Birababaje kandi cyane. Urabona ko yarakira umuntu muto, hano sinzi ko berekana aho yari yaravukiye, kumbure ntibavyerekana. Yavutse 10 zo avukiye ntibaherekana hano, bariko baraherekana mugabo nakundi. Yavutse 91 15 z'ukwa gatatu 1991, yarakira umwana vraiment, murabyumva namwe. Ntabwo ari bwakore cyane 91. Birababaje. Reka tumwipfurize iruhuko ridahera. Mwumvise ko umuvyeyi ababaye cyane, kandi cyane, avuga ati mumfashe muntohoreze, nta n'agakuru nta n'akayambu. Please abaserukizi b'u Burundi mumuhumurize, byibuze mu bushiranganje mumuhumurize, amenye yuko abasazoronka wiwe akamushira ko akavu, akavuga ati umuntu wanje aragiye,
hanyuma agaheza akiyakira mu mutima. Birababaje kubura umuntu ntunamuhambe. Nizere yuko ibi bitazoshika uyu azomushingura. Natwe twifatanije nawe ku mubabaro, natwe twavuga kirengeje usibye ko inkuru nk'iyi iba ari incamugongo kandi ku barundi bose. Nihangane.